Amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Nadia Nshimirimana ari mu buhinga bw'ivyuma Juvenal barengangira ndabashikize ano makuru nkaba ndabaramukije nongera ndabipfuriza n'umugoroba mwiza. Kaze rero muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yahaye umubonano kuri uyu wa kabiri ku Kirimba Igitega icegera c'urongoye ishirahamwe USAID muri Afrika Tyrell Beckerman hamwe n'umuserukizi adasanzwe utwara urongoye ishiramwe mpuzamakungu oni muri Afrika yo hagati Abdou Abari. Ivyo baganiriye tukaza kubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni. Itoni z'umuceri zirenga 500 ku 910 zitezwe nizo zatanzwe kuri uyu wa kabiri n'userukizi w'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi. Umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo ugufatana mu nda Imerde Sabushimike akavuga ko iyo mfashanyo izohabwa imiryango isanzwe ifise amikoro make hamwe n'abahuye nibiza n'isibe. Abarundi ngo ntibari bakwiye gutegwa ubwoba n'akahise k'igihugu cabo kuko ariko gafasha mu gutegura kazoza. Urongoye umugwi Severe yabishikirije kuri uyu wa kabiri uwo mugwa mukuru wa politike Igitega mu higaniro uwo mugwi watunganije ku ndongozi zitandukanye hamwe n'abenegihugu bo muri iyo ntara kugira ngo bababwiye ivyo bamaze kurangura kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2022. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru batumira amate mu kanya tubagire ku muriri ana yandi kaze. Ndasubiye kubaha ikaze nkabutsa kandi ko ano makuru mushobora no kuyakurikirana ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu Radio Nderagakura akaburungu kome co kimwe no ku rubuga rwa Facebook. Nkuko naremeje kubabwira mu ngingo nkuru ziyagize umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yahaye muonano kuri uyu wa kabiri ku Kirimba Igitega icegera c'urongoye ishirahamwe USAID muri Afrika Tyrell Beckerman. Muko rero bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni ngo yaraje kuraba ingene igihugu c'u Burundi cifashe bakaba barabiye hamwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ibisata abanyamerika bashobora kuzanamwo imitahe yabo. Idonido y'ivyo baganiriye tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni. Nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abanyamerika rijejwe iterambere USAID ikurikirana umugabane wa Afrika aho uwo mushikana yitwa Tyrell Beckerman yaraje kuraba ko igihugu c'u Burundi cifashe na cane ibisata bohamagariramwo abanyamitahe. Mu vyo baganiriye bagarutse cane ku migenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'iryo shirahamwe eka n'ubuserukizi bw'igihugu ca Amerika hano mu Burundi be na leta y'u Burundi aho basanzwe bafasha mu bisata bitandukanye haba igisata c'amagara y'abantu haba igisata c'amasoko ntanganguvu canke mu bisata vy'indero. Barashima ko vyifasha imigenderanire hagati ya Amerika be n'u Burundi. Uwo mushitsi yakeje cane nyicoro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bikorwa vy'iterambere biko birarangurwa mu Burundi. Arabona yuko igisata c'uburimyi ari igisata kirimwo imitahe myinshi bokongerezamwo inguvu. Bariyemeza yuko bagiye kubandanya bashikira igihugu c'u Burundi. Anamukeza kandi no mu bikorwa vy'iterambere cane mu kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cane mu gace k'ubuseruko bwa Kongo aho nyene icubahiro yasavye yuko inteko zagiye mu bikorwa vyo kugarukana amahoro zoshika
yoshigikirwa kugira ngo igihugu kibanyi ca Kongo gishobore kubaho mu mahoro n'umutekano. Baganire kandi no ku kibazo cerekeye agateka kazina muntu, aho nyecobera umukuru w'igihugu c'u Burundi yagarutse kuri kahise ku Burundi n'intambwe tugezeko, aho ashira imbere cane uburongozi buhagaze ku ntwaro rusangi be n'ibikorwa vyo gutsimbataza igisata c'ubutungane biriko birakorwa kugira ngo abenegihugu babeho neza kandi agateka kabo kubahirijwe. Abo bashitsi rero bashigiye cane intambwe Burundi bugezeko, haba umurindi w'iterambere buriko, haba ingene amahoro asazagaye mu Burundi, eka haba n'ingene abenegihugu babayeho ubu bitwarika cane ibikorwa vy'iterambere. Baganire kandi no ku kibazo cerekeye agateka kazina muntu, aho vyabonetse cane bigaragara ko Uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije, kuko nyine icubahiro ashira imbere uburongozi buhagaze ku ntwaro rusangi, bikagaragara yuko abenegihugu barishira bakizana, bikaba bigaragara yuko ari intambwe igaragaza yuko agateka kabo kubahirijwe. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Ndayishimiye akaba yakiriye umuserukizi adasanzwe urongoye ishiramwe mpuzamakungu ONU muri Afrika yo hagati Abdou Abari. Akaba yarazaniye umukuru w'igihugu c'u Burundi amakete amugena muri ayo mabanga. Akaba yaboneyeho gukeza umukuru w'igihugu Ndayishimiye kutwigoro abandanya gukora kugira ngo ateze imbere igihugu n'ubunyene ido nido y'ivyo baganiriye, tubishikirizwa naho Zine Girene Gatoni avugira umukuru w'igihugu. Inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi Abdou Abari, umuserukizi adasanzwe uburongoye ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Afrika yo hagati, aho yarajaje kwereka nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amakete amugena muri aya mabanga, aho yagenwe mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze. Rero yaje kandi amukeza amushingira intahe ku bikorwa vyiza biriko birakorwa hano mu Burundi birongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, haba gutsimbataza amahoro, haba gushigikira cane ugwaruka, haba guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi, eka n'ibindi vyinshi bigaragara yuko Afrika muri rusange kandi isi ihanze amaso Burundi, kuko Burundi buri akarorero mu migambi myiza guteza imbere ivyo bisata. Yamukeje rero ku izina ry'urongoye ishamwe mpuzamakungu, aranamutera intege, aramubwira yuko iryo shirahamwe rizobandanya rimushikira mu bikorwa vy'iterambere, eka aranamukeza cane ku migambi mikuru nk'iyo gushiraho ibanki y'ugwaruka, ibanki y'abakenyezi, amakoperative, yuko bazobandanya bamushigikira. Aremera kandi yuko bagiye no gutunganya igikorwa kinini c'ugwaruka mu gisata co kwinonora imitsi bene inkino kizobera aha mu Burundi. Yamubwiye kandi aramushikiriza n'ubutumwa bw'urongoye ishamwe mpuzamakungu ONU yuko mu minsi iri imbere agiye kugendera igihugu c'u Burundi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamukeje muri ayo mabanga, aranamwifuriza kuroranirwa mu mwanya wose azoba arongoye amabanga, kandi yizera yuko imigenderanire izobandanya ikomera. Tugume muri politike, hari umugambi wo kubaka ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu ku mutumba Jenda muri komine ya Bugenda naho ni mu ntara ya Gitega. Ico kikaba kiri mu vyizwe vyongera biremezwa n'inama shikiranganje yakoranye mu ndwi turangije. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahogwamiye akamenyesha ko iyubakwa y'iryo hinguriro rizofasha igihugu kudasubira kugurira hanze y'igihugu ifumbire yunganira ikorwa n'ihinguriro FOMI. Leta y'u Burundi yashize uburimyi mu biza imbere y'ibindi mu guteza imbere ubutunzi. Kimwe mu biteza imbere ubwo burimyi ni kuronka imbuto nziza n'ifumbire nyayo. Haraheze imyaka itari mike ifumbire iguma ironderwa cane, kuko mu mwaka wa 2013 hakenewe amatoni 13,000, mu mwaka wa 2022 haronderwa amatoni 90,000. Ihinguriro FOMI ntiryashoboye kuronka ikwiye abarimyi. Ishirahamwe Izabu rimaze kugira ivyigwa vy'ingene isimera mu bice byose by'u Burundi mu mwaka wa 2022 byaribonekeje ko isi ibuze ivyunyunyu bikenewe, rero ko isi yofumbirwa kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti. Iyubakwa ry'iryo hinguriro rero rizotorera umuti ico kibazo. Bizofasha igihugu kudasubira kugurira hanze y'igihugu ifumbire yunganira ikorwa n'ishirahamwe FOMI.
Intumbero yo mugambi ni ukugwiza umwimbu biciye mu gukora ifumbire ifatiye ku ntara imwe yose bivanye n'isi yaho ingene imeze. Inama shikiranganya imaze guca hirya no hino uwo mugambi yarawushigikiye ica ishikiriza ibi bikurikira. Ica mbere gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo fumbire ize ari nziza. Ica kabiri gukorana n'abahinga bo mu shikiranganya bw'uburimyi nabo mu buri kaminuza y'u Burundi muri uwo mugambi. Ica gatatu gukingira amahinguriro ngaha mu gihugu be n'ibivumbuwe n'abarundi. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwavuye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako, kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka, uzoja kugwara kwashi. Rero ikintu nohanura indongozi, ubwa mbere nimubanze mumenye ko muri abasore, nagira ndababwire ko ijwi rya bene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva, nk'uko bariko barahezagira Imana ihezagira. Radio Ndakura igihe cy'isaha 2:19 murabandanya gutega amatwi ano makuru. Itoni z'umuceri zirenga ku 500 nizo zatanzwe n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubushinwa ku Burundi zikaba zakiriwe n'umushikiranganje mu byo ajejwe harimo ugufatana mu nda. Hari kuri uyu wa kabiri igenekezo ya 21 ntwarane umwaka turimwo, nkuko rero bishikirizwa n'umushikiranganje Sabishimike Imelda. Imfashanyo ikaba igenewe imiryango isanzwe ifise amikoro make n'abandi bahuye n'ibiza n'isibe. Ubwo buserukizi bw'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi bukaba bwemeye gufasha Uburundi amatoni agera ku 910, hakaba hasigaye gutangwa toni zirenga gato ku 300. Ubuserukizi bw'igihugu c'Ubushinwa hano mu Burundi buhejeje gushikiriza ingabire idasanzwe igihugu cacu c'u Burundi. Iyo ngabire rero ikabigizwe n'umuceri. Uwo muceri nawo ukaba ungana n'itoni 538 n'ibice 5. Hanyuma hakaba hasigaye inyuma izindi toni 318 n'ibice 5. Uwo nawo ukaba ugeze Dar es Salaam. Tukaba twizeye yuko mu minsi iri imbere uzodushikira, kuko ingabire yose hamwe bashoboye kutwemerera, kandi tubona yuko igomba idushikire yose ingana n'itoni 910. Mw'izina rero rya leta y'u Burundi dufashe kano kanya kugira ngo dushimire cyane igihugu c'Ubushinwa tubicishije ku buserukizi bw'ico gihugu hano mu Burundi, ingene kidahengeshanya na ntaryo kwama kiho kirashigikira Uburundi mu buryo ubu canke buriya. Twagomba twosubira twibutse yuko ingabire uje no munsi atari ubwa mbere iki gihugu gihaye ingabire nk'iyi igihugu cacu c'u Burundi. Mu myaka iheze igihugu carigeze guha ingabire nk'iyi igihugu cacu c'u Burundi, zikaba zari toni zirenga 5,000 z'umuceri. Rero turashimye cyane kuko ingabire ishitse mu gihe twari tuyikeneye. Abene gihugu turabizi neza yuko bose bari ku kivi bariko barakora, ariko rero iyo umwene gihugu ariko arakora abakeneye yuko aronka ikimufasha mu gufungura kugira ngo ashobore kuja gukora afise inguvu mu kurindira yuko umwimbu uheza ngo uboneke. Mugabo ingabire nayo ije gusahiriza abene gihugu na cyane cyane abafise amikoro make, ko tuzi yuko ari nabo bagira ibibazo byo kuronka ico bafungura. None rero ino ngabire ije kudufasha kugira ngo aho bari ku kivi bashobore kuronka ico bafungura. Itegeko rishasha inimero 1 akarongo karambitse 30 ryo kuwa 16 Nyakanga mwaka wa 2022 rigenga amashengero ngo ryashizweho mu ntumbero yo gufasha barongoye amashengero kwigisha ivy'Imana batibagiye n'ibiteza imbere abo barongoye mu mibereho yabo. Ivyo nibishikirizwa n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano Christophe Nyabenda hari mu ruganda umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH watunganije mu mpera z'indwi iheze ku barongoye amashengero mu ntara ya Gitega. Christophe Nyabenda agasaba abarongoye amashengero kwigisha bisunze imico y'abarundi. Mu bisanzwe rijya bwirizwa ryari risanzwe rihari, ryari gikwije, ariko ririko rirakurikizwa. Twarabonye yuko hari ibintu bibuze kugira ashobore gufasha amashengero gukora neza no gukurikiza amategeko y'igihugu. Ibyo catumye haba impinyanyo zimwe hahandi rijya ryonyene ryari gikwije, kandi ibyo byose byavuye ku nyifato twabona
ingene amashengero akora. Ikindi kigira kabiri, leta y'u Burundi yashaka yuko amashengero nayo nyene hambavu yo kwigisha ivy'Imana ko yofasha no mu vy'iterambere cyane cyane hakuru nuko ahantu bakorera bamwe twasanga hadashemeye, ugasanga bakoranirije hamwe ahantu abantu badashobora guhema neza, ahantu hinyegeje. Ibindi navyo twasanze hariho amashengero yigisha ibitari ivyo, bakigisha gusenga bari gusa, abantu bakababuza ivyo barya, tukabona yuko bariko batanga inyigisho zitari izo zotuma abenegihugu batamererwa neza, kandi tuzi neza ko umutima uri mu mubiri byose bitegerezwa kubera neza kugira umuntu abeho neza. Ivyo byose rero twashatse yuko dushiramwo amategeko asaba amashengero kubahiriza agateka kazina muntu, kumuha uburenganzira bwiwe bwose. Muri iryo bwirizwa rishasha barashizeho izerekeye amashuri byarimo mu itegeko ryari rihari, twashatse ko bijaho kugira basengeshe neza bisunze ivyo ibiri mu bitabo vy'Imana kandi bijanye n'imico y'abarundi. Bijanye no kumenya ukuri no kurekuranira abarundi ngo ntibakwiye guterwa ubwoba n'akahise k'igihugu cabo kuko ariko gufasha mu gutegura kazoza. Ivyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'urongoye umugwi Severe Petero Claver Ndayicariye mu biganiro uwo mugwi watunganije ku ndongozi zitandukanye hamwe n'abene gihugu bo mu ntara ya Gitega kugira ngo babashikirize ivyo bamaze kurangura kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2022. Mufise abana n'abuzukuru mwifuza ko bobaho gusumba uko abavyeyi bacu basogokuru babayeho, naho mwokwibagira mwebwe mufise amabanga atandukanye mu gihugu. Ntimuzosubire gutinya ukuri ku vyazingamitse Uburundi, muzotinye ububeshi, muzotinye kubindyarya, kuko ububeshi n'indyarya vyarishe igihugu. Ugasanga umucamanza, umukozi wa leta, umwigisha, ivyazi kuri kahise ntaco bipfana n'ivyabaye, kubera ivyabaye vyanyegejwe, kubera n'uwabibonye atubahuka kubivuga no kubibwira umwana wiwe ntiyavyubahuka. Umuvyeyi yibarutse umwana wiwe umupfakazi, umwana wiwe amubaje ati papa, ati mama, papa yapfuye gute? Papa ari hehe? Papa yagiye gute? Abavyeyi b'Abarundikazi benshi mu gihugu bishura ngo papa wawe yatwawe n'umuvo, ahandi ngo yahitanywe na ca kiza, ahandi ngo reka mwananje kumbaza ivyo bibazo. Uyu mwana utishuye kuva uwo munsi akubaje ico kibazo acagwara za ngwara zifatira mu mutwe, kwishure akabona abandi bafise akamwemwe umunezero ko bafise abavyeyi bose, nawe akabura inyishu yo kumenya iyo papa wiwe yagiye, se wiwe yagiye, mwene wabo yagiye, kubera nyina atavyubahuka. Abo bavyeyi nita abapfakazi b'ivyo twaciyemo bitandukanye, imyaka itandukanye. Hari abavyaye abana 3, 4, 5 badasangiye se, bigaca bivyara ingorane nyinshi mu muryango, kubera abana basanga bavukana kuri nyina mugabo batasangiye se. Radio Ndarakura murabandanya gutega amatwi ano makuru. Leta ngo irakwiye gushiraho ibigega vy'intega bizoza kugira ngo ihangane n'iduga ry'ibiciro vy'ibiribwa. Ivyo bisigurwa na Gabriel Rusiri arongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire Orukome mu biganiro n'abamesha makuru kuri uyu wa kabiri. Akaba ari nyuma y'inama ya bose isanzwe iryo shirahamwe ryagize aho n'ikibazo c'iduga ry'ibiciro kiri mu vyizwe. Agasaba kandi leta gukura mu rudandaza abatware bamwe basigaye ari abadandaza kuko ngo barimwo mu batuma ibiciro biduga. Iyo nama yari ibibazo bitari bike, mu bibazo yize harimo n'ikibazo irabana n'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe na kino gihugu cyacu Burundi. Bamaze guca hirya no hino basanze ko ibintu byankenerwa, ibiharage, umuceri, ifu, ibigori canke imyumbati, eka ibintu vyose abarundi bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose, biba ivyimburwa ngaha mu gihugu n'ibiva mu makungu, byaraduze ku rugero ruteye ubwoba. Mbere ku buryo baravye n'ibiharuro bayi nkuru y'igihugu yasohoye mu kwezi kwa mbere, bisobora mu
kwezi kwa kabiri yasanze ibiciro bimaze kuduga ku rugero rwa 28.6% ku buryo n'ubu rero biguma biduga. Ivyo rero ni ibibazo bikomeye, tukifuza neza yuko leta yogira icikoze mu gushira hiro bigega, biba ibigega by'ibitungwa ko turabivuga, biba ibigega by'ibifungurwa n'ibindi by'igihugu kitagira, igakora uburyo bwose bushoboka, bagagira ibishoboka byose kugira ngo ivyimburwa bishoboke kuboneka mu gihugu, ariko kandi nivyo biva hanze bakuri kwa amatagisi mbere borohereza n'abagomba kubizana, mugabo bigumye gutyo barabona ko atacosho. Ikigira kabiri nuko leta yokora ibishoboka byose mu kubuza yuko abantu bari muri leta haba hejuru canke hasi buva mu bintu by'urudanda, kuko basanzwe hari ikintu cy'ikibazo kigoye cyane, kuko mwomenya neza yuko igihe abantu bari mu rudandazwa nk'uko uca usanga haca haba ibibazo. Byo rero basaba yuko abantu batwara batosubira mu bintu bijanye n'urudandazwa, kuko biri mu bintu bituma ibintu biduga cyane. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, abajejwe intwaro ku mitumba n'abahuza batowe basabwa kudoma urutoke ku bakozi bakorera mu bisata vya leta ariko batarangura neza amabanga bajejwe. Ako kamo kakaba ari uko umushingamateka Jean Claude Nimubona yatowe mu ntara ya Muramvya mu gihe yararamutse yagirisha inama kuri uyu wa kabiri abo muri zone Muramvya yo muri komine n'intara ya Muramvya. Akamenyesha ko abo bantu umwimbu mu bisata bitandukanye harimwo n'icindero yotuma wiyongera, akabasaba kugira umutima wo gukunda igihugu. Mwebwe mwatowe ku mitumba mu bicisho by'umukuru w'igihugu, ibyo mweje kubibona nimwihagira, murahamagara buramatari, mugahamagara umushikiranganji, mugahamagara ubijejwe uti nyabona je narigeze kuja hafi y'ishuri ndi mu responsable w'iryo shuri, inzoka aho zihiye komeye ari umwe w'iryo shuri, acaracura abana saa yine acagenda mu kabana, jenda hashize n'umuzi n'ibinga kudurikire yagucura. Par contre abikora umukuru w'umutumba hari, akabikora na mwebwe muhari, babana bataje saa yine mubajije umwana uti mbega bibi yacatumye ada saa yine, kuko ajya amafaranga barimo bahembwa aba bose meje kudondagura niya makuru yanyu nicyaki cyo kumushora bakabaca itagisi. Nazo twabigisha abana bacu abahama utaya gusa tubireko umugozi wa polisi azora kuza kugura amabene igihugu barihe angeri bayireko ku burenganzira tubireko. Umuvyezo byarira muri koridoro waje muzanye ndetse bamwe banapfe tubireko ko kubera mugaba kumugaba muri tuvuze izo mugaba ko bari ko barapfa abagore bacu abo kazana bacu ari bene wacu. Aha rero tugomba kumva icyo duhamagarirwa gukunda igihugu. Ndakunda intara ya Karusi cyane, ibindi ko ndadoragura Karusi bibaho ubikoze umenye gushiranga telefone kandi abatanga inkuru ni bana nibwenye, kuko ntabura amatara zo kwira ibyo bisata byose, ntawe ujejwe amagara zo kwira hose. Mwebwe ni muwe gucisho ugutwi n'iki kugira ngo twubake igihugu cyacu kandi gifatiye ku ntumbero ya nyacyo mukuru w'igihugu cyacu. Hakaba na rero nshuti bakunzi duciye dusozera kwa no makuru igihe cy'isaha 2 zibura iminota 6, tukaba tubakenguruke muri mwese mwafashe umwanya mukayatega abiri. Reka nkengurukire na Nadia Nshimiyimana afaje mu binga bw'ivyuma kugira ngo ano majwi abashikire atankomanzi. Juvenal Barenga mejeje kuyabashikiriza nkabandabike abantu ndabifuriza kubandanya mu gijoro ryiza, mubandanya ariko munezerezwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura.